Eka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo ryanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye kaze kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Tubahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, na mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Reka rero tubirenda gukengurukira cyane inshuti munywanyi wacu kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora ndagusaba muri kansi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracaho narakazijyana nyine pyonde ko hamba tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agatekazi na muntu mukaturizwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kurushikira mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye atangaje amajambo y'agacamutwe kuri ubu ngubu rero, ariko ararara ntibuca mu nyuma z'uko rero umutekano wiwe utamerewe neza, aho nanone Moise Katumbi nanone yatsinzwe mu bitozaga mu matora. Nuko amakuru akomeye cyane yeje kurushikira yemeza yuko rero hoba hari nanone operation ikomeye cyane yoba nanone yaratanguye mu nyuma z'uko rero hari misiyo yahawe bamwe b'abasirikari bacu, aho bivugwa yuko rero umwanya ku mwanya Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kugabwa ko igitero agaca agandagurwa binyuze ku isumu canke nanone bakamuhagarika umutima nk'uko bahagarika umuhisi Perezida Petero Nkurunziza nk'uko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero tuze kwibanda kuri ayo makuru kandi tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido, aho nyene tuza kubashikiriza amakuru yacu idonido, aho turibuze gutanga umuco kubiri ko birakwiragizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru rero yo kwizerwa nuko kuri ubu ngubu rero Perezida William Ruto w'igihugu ca Kenya yasubiye kwibonekeza mu majambo akomeye cyane yo kwiyamiriza ibikorwa bitandukanye bya Perezida wacu w'u Burundi, mu nyuma z'uko rero bibonetse yuko Perezida William Ruto yoba ariko araterera kandi yoba nanone ashigikiye umugwi wa M23 bivanye nuko wewe abona yuko M23 ataco abona ipfa n'igihugu cacu c'u Burundi canke igihugu ca Kenya uko nanone abisigura. Perezida William Ruto rero mu ijambo ryo rikomeye cyane akaba yasavye nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye guhagarika ibikorwa bitandukanye vyo guha intererano umugwi ugwanya agataka k'u Rwanda wa FDLR uhejeje imisi itari mikeyi nanone warashitse muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho bivugwa yuko nyene uyo mugwi rero woba waravuye muri ico gihugu nyene ukoze ibara rikomeye cyane tigera riboneka ngaha ku isi y'abazima. Makuru rero akomeye cyane ajeje kudushikirana amakuru atebwa tujya tuze kugaruka ko, aho nyene turibuze gutanga umuco kubijanye rero n'iryo kete rya Perezida William Ruto mu nyuma z'uko no mu gihugu kibanye c'u Rwanda hoho umutekano rero wakajijwe wongerejwe kumbibe n'ahandi hatandukanye. Mu nyuma z'uko rero General Mubaraka Muganga ajeje kuvugushika nanone mu gihugu ca Pakistan kubijanye no kurangura canke ubijanye no kugura ibigwanisho bikomeye cyane vyo kwifashisha mu ntambara ikomeye cyane igiye nanone guhuza iyi Afrika y'ubuseruko nk'uko amasoko yacu avyemeza. Bibaye mu nyuma z'uko rero na Sedeke gushikungu rero yoba ejeje gufata ingingo ikomeye cyane, aho nyene yoyo yitangariza yuko igiye gufata ingingo ikomeye cyane yo kwikura ko M23 umuhari bivugwa yuko rero ari umuhari ukomeye cyane wintakorwa ko bishoboka yuko umwanya ku mwanya ushobora gutembagaza ubutegetsi. Mu nyuma z'uko rero uhuye n'urunani na cane rwiyise Alliance Fleuve Congo rurongowe na Colonel Nanga, aho bishikirizwa yuko rero umwanya ku mwanya ashobora kwaduka ikintu gikomeye cyane kandi kibi muri ico gihugu muri Republika Iharanira Intwari Rusange ya Kongo. Amakuru rero akomeye cyane yo kwizerwa n'amakuru nyene tujya tugaruke ko mu buryo bw'idonido, aho nyene tugira dutange umuco kubiri ko irakwiragizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndasubiramwo
Perezida Evariste Ndayishimiye yoba nanone asubiye guhabwa gasopo n'igihugu c'Ubugande mu nyuma za Perezida William Ruto ahejeje kuvuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ahagarika ibikorwa vyo gufashanya n'umugwi ugwanye igihugu kibanye c'u Rwanda wa FDLR. Amakuru rero dufise yo kwizegwa n'amakuru atebwa tujyanye tutange ko umuco kandi tuze gutanga umuco no kubindi biriko birakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi, aho nanone leta ya Gitega na leta ya Kigali bo bahejeje gutana mu mitwe umwanya ku mwanya mu gihe yoba atagikozwe uko Colonel Senateri Reveri yarundi kuri wewe yashira ibiganiro imbere mu nyuma z'uko perezida wewe ubwiwe yashira nanone ibijanye no gukoresha inguvu za gisirikare kugira ngo nanone habe gutana mu mitwe mu bihugu vyompi nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero tuze gutanga umuco kuri ayo makuru nandi ariko arakwiragizwa. Bibaye mu nyuma z'uko rero munyemerere amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa nga mu gihugu cacu Burundi. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido, bika mu nyuma z'uko rero gushukungu rero reka tuyatangurire twibaza ati kubera iki abatwara onateri bazwi ko nanone bayitebagaje ariko bakaba rero gushukungu rero bidegemvye. Aka rero ni akabazo kabajijwe n'umushinga mateka ava mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Elias Buregure na cane hari ku igenekerezo nanone riheze ubwo amasoko yacu yemeza yuko Elias Buregure avuga ko nanone abategetsi bose batwara avuga yuko rero abategetsi rero batwara Uburundi bazi neza ingene abayobozi ba Onatel bayishe ariko nanone ntiyumva impamvu badakugwa. Elias Biyegure ntiyumviriza kandi ntiyumva na cane ingene ivyo vyose bikorwa mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe nyene yamavuga yuko abazwi ko amabi ateye ubwo bazoca bashikirizwa ubutungane. Gushika ubu rero ndabibutse yuko rero Elias n'abandi bashinga amateka baganutse mu bibazo bitandukanye mu bibera muri Onatel kandi bose bakagaragariza rero abatwara iryo shiramwe ko ari abasuma. Umukuru w'inama nshinga amateka na nkenguza amateka biravugwa yuko rero Girasi Ndabirabe nawe nyene yavuze nkabo, aho nanone abatwara Onatel muri kino gihe gushika ubu rero bariho kuva ku igenekerezo nanone mu mwaka wa 2018 bamaze imyaka 5 bidogegwa n'abatari bake. Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero ubwo nyene aramaze kubidogera none ko ari we abagenda tubwizenye ukuri kuci nyene atari we afata ingingo ikomeye cyane yo kubakura ko mu nyuma z'uko rero yama yidoga avuga yuko agiye kurwanya igiturire n'ibindi bitandukanye. Ese vyoba ari amajambo akomeye cyane kandi ashikiriza gusa canke rero ubwo bari bwa bujanja n'ubuswahili bwa nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Elias rero Buregurire mwishavu ryeshi nanone afitiye abo basuma asaba ko rero bokugwa bakanyagwa ivyabo vyose bafise bakakwa uburenganzira bwo gusubira kuronka akazi rero na cane ko bamwe rero bakwiriye gucibwa ibikonjo aho nyene baciye hose bakabamenya yuko ari bo babasuma nyene barembeje itunga ry'igihugu n'ibikorwa rero bikorerwa muri Onatel nkuko yahejeje guhagarika. Gushika ubu rero wowe uri kumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi TV mutahura gute ko abategetsi nanone bari bo ari bo basuma bazwi ariko nanone bakagumizwa mu mabanga? Ibi bihano rero vyo muvyumva ko gute kandi mubitekereza ko iki? Muze kunyemerera tugirane ikiyago n'umumenyesha makuru wacu nkuko amasoko yacu avyemeza. Rero reka tubandarize ku makuru akomeye cyane avugwa nga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko rero gushikungwa amakuru inkuru y'umubabaro idushikiye ari uko rugombo umupfakazi na cane yasambanijwe ku nguvu imbere yuko akeregwa. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira ikiziga rero ca Eliane Kwizerimana w'imyaka 30 caratowe nanone kuri uyu wa kane uheze ku mutumba Mrambo nkuko amasoko yacu avyemeza. Ni muri commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke uraruko bushira uburengero bwo Burundi. Ababibonye rero bemeza ko yafashwe ku nguvu imbere yo kwicwa nanone kubw'inkuru ya Burundi TV. Kiziga nanone ca Kwizerimana cari nanone kiryamye ku kidenderi c'amaraso bivugwa n'ababibonye bemeza ko ari urupfu rubi cyane kandi ruteye ubwoba. Yari uko rero nanone zamuremvye mu nyuma z'uko rero zamuremye nta muzu na cane yari yambaye yarakerewe na cane bivugwa yuko abamwishe basize agahuzu kiwe ku munsi impande y'ikiziga
nukuri rero ni ububisha budasanzwe niko ababanyi b'umuhisi bagaragaza umubabaro. Isoko rero mu buvuzi mu Cibitoke ryemeza ko ibimenyetso vya mbere vyerekana ko ari ubushurashuzi bwo ku nguvu rero bwakurikiwe n'ubwicanyi. Uwo mukenyezi rero yarasambanijwe w'inyamaswa niko iryo soko ritomora. Amasoko mu gipolisi no mu ntwaro avuga ko kandi rero habaye ugufata ku nguvu no nanone mu kivunga nk'uko amasoko yacu avyemeza, bikavugwa yuko rero babiri mu bikekwa bahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa kane uheze kumvo z'amatoza. Mustanteri rero wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza aremeza rero ivyo vyabaye, akaba rero asaba abo barongoye na cane gufasha igipolisi gutora abakoze ivyo vyose n'iryo bara ryibonekeje kandi riteye ubwoba. Bibaye mu nyuma z'uko rero nga mu gihugu cacu Burundi ivyo rero ni ibintu bimenyerewe n'abanyagihugu ubwo hama hatogwa ibiziga, ariko birababaje cane rero ubijanye n'ubushurashuzi biriko vyaba vyibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi bagaca bica uwashurashujwe. Gushika ubu rero abanyagihugu bobo basaba ubutungane guhana vy'akarorero abo bicanyi. Uwo yishwe nanone asize abana batatu yahora areze wenyene nk'uko amasoko yacu avyemeza. Munyemere rero amakuru yacu tuyabandanirize muri makuru akomeye cyane avugwa muri Tanzania ku mpunzi zacu. Mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira avuga yuko impunzi zitari munsi y'umunani zishwe n'imvura y'isegenya. Mu nyuma z'uko rero impunzi 8 zapfuye rero zihitanywe n'imvura y'isegenya iriko rero igwa mu ndwi iheze mu karere rero ka Kigoma uburaruko bushira uburengero bw'igihugu ca Tanzania, nanone karimwo impunzi z'abarundi n'abanyekongo. Batandatu rero muri abo ni impunzi z'abarundi bo mu ikampu y'impunzi yanduta nk'uko amasoko yacu avyemeza. Inkuru ya Burundi News TV abapfiriye induta batwawe n'inzuzi Ndorobo nanone na Nyangwa. Iyo kampu rero iri hagati y'izo nzuzi zibiri. Bari bafashe rero bavuye nanone mu gisagara nk'uko amasoko yacu avyemeza, bari bavuye mu bisagara biri hafi y'kampu canke mu mirima. Abajejwe ubutabazi baramaze gutora ibiziga nanone bishika kuri 3 vyasheshwe na cane n'uruzi Nyangwa. Imiryango yabo bantu nyene bashika kuri 3 basigaye nayo ibandanya irondera abandi. Bivugwa yuko rero gushika ngo rero izo nzuzi vy'ukuri zari zasheshe. Bisigurwa rero n'impunzi zavuganye na Burundi News TV kubwa amasoko yacu. Batatu rero nibo abo mu miryango umwe, umuvyeyi n'abana biwe babiri bafise imyaka 4 hamwe n'uw18 nk'uko amakuru ava aho nyene abitomora. Ubu rero abajejwe intwaro mu ikampu barazibiriye na cane inzira zica kuri izo nzuzi zibiri kuko rero ibiraro vyaracitse. Mu ikampu rero ya Nyangurusu impunzi nazo nyene zibiri z'abanyekongo zapfuye zikubiswe n'inkuba nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ibara rero ryaguye ku munsi wa gatatu uheze inyuma y'umutaga muri iyo zone no muri iyo ndwi. Muri iyi ndwi igisagara na cane ca 13 niko amasoko yacu avuga. Ibiziga vyabo rero banyekongo vyaramenywe n'imiryango yabo kuri uyu wa kane mu buruhukiro bwo bahoze nanone agatanu ari imbere yo guhambwa mu itongo ry'abapfuye muri iyo kampi. Mu nyuma z'uko rero akarere k'Ikigoma na cane karimo izo kampi zibiri nini z'impunzi z'abarundi n'abanyekongo kariko nanone karagwamwo imvura nyinshi cyane ishobora kwica ibintu vyinshi cyane muri ayo makambu atandukanye arimwo amazu ariko adakomeye nk'uko bivugwa n'impunzi. Ayo makambu rero abiri ndabibutse yuko rero ahaye indaro impunzi zirenga ibihumbi bishika 200 n'abarenga ibice. Nanone bikavugwa yuko rero abarenga igice bakaba ari abamuka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Birababaje cyane rero ibiriko biraba nubwo nyene ari isanganya nk'ibindi vyose, ariko birateye agahinda ibiriko biraba. Mu nyuma z'uko rero impunzi zitari zikezo zo zivuga yuko zanse gutahuka zishikanga mu gihugu cacu Burundi bivanye n'ikibazo gikomeye cyane c'umutekano kiriko kiraboneka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko rero enze ku mwasi nico gituma bitadukundira kumugwanya kuko twamwise Rorezi leta niyo twise umwasi. Ico dushaka gushikako ngo umwasi n'ubukene. Umwasi ni uwo muntu wese ashaka kutugumiza mu bukene, niwe duhanganye. Uwo wese ashaka kutuzigira mu bukene adashaka igihugu cacu kiba igihugu cifashe,
ni ukuvuga n'umwasi ariko adufata ibirenge ngo ntitugende. Iyo turi ku rugamba dufata abajeje umutekano bo barabizi, umuntu adashaka kuja ku runani rw'abandi akisigaza inyuma abashaka kurasa bari imbere yiwe, nova abakorera umwasi niwe mubi kurusha umwasi ari imbere yawe. Uwo rero utamwikuyeko ntushobora gutsinda urugamba. Nico gituma umuntu wese atubuza n'utwo twari twironkeye agasigara aratumunga, dutegereza kumugwanya twivuye inyuma. Nivyo turi ku rugamba murumva. Shobora kuba ndi kizigenza mubi muri urwo rugamba kuko abanyidogera ni benshi. Ndabizi. None ahantu uzawumva ngo urahirwa ngo neva ntabe yabimenye. Nuvuga yuko ndi umwasi w'abo bantu. Nikimenyamenya baranavuga bo bazi yuko igihugu gitembagara ngo igihugu nicabura amabarabara bazobibaza umukuru w'igihugu, igihugu nicabura amashure bazobibaza umukuru w'igihugu. Novuga twebwe nta ngorane, umukuru w'igihugu ntibazobibazwa. Mugabo none uzoba uri kurenena, ubu iyo utashe iwanyu ugasanga abantu bose bagwaye kwashi, uca unezerwa? Uca unezerwa? Narakabonye akavideo kerekana amashuri mu gisagara ca Bujumbura. Igihugu kirimo abamiliyarderi, igihugu kirimo abantu banywa amacupa 5 ku munsi ya champagne zigugu miliyoni. Icupa rimwe rya champagne ruina rishobora kugura intebe zo muri irya shuri, sivyo? Kwandeka tubane icupa rya ruina nanga, icupa rya ruina ririmo intebe zingahe z'abanyeshuri? Atumvikana intebe intebe jewe ndazigura z'umukaratusi ndazigura 45,000 imwe. Mwumva harimo intebe zingahe mu icupa rya ruina? Igihugu kirimo abantu bafite amajipe V8 5 10. Guhebe jipe V8 imwe gusa ati cengira ngurira intebe abanyeshuri. None hajya uri mu mahanga wicaranye n'abajye bazungu cyangwa bajye bagenzi bawe bakabona muri quartier bawe muri commune yawe abana bicara hasi, urasubira kuvuga? Tuvuga n'ukuri ko moja hanze mbwira wajanye abana muri vacances muri kuri plage nziza muri rezo sosio umwana agacaza arirukana ngo he papa ngo hamwe wacu ngo abanyeshuri uri kumwe n'abanyamahanga, urasubira kuvuga? Pourtant wafashe $100,000 uhitana abana mugenda muri vacances kuri plage hariya kuri Côte d'Azur. Mwumve ingaruka. Ibi muvuga ngo bizobazwa umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ni ndongozi yanyu, ni le premier parmi les égaux. None sivyo? Muri henda rero ndababwiye. Uno munsi harageze ko duhangana n'umuntu wese atuzirika. Kera ntuzeye muri orikome bariko baravuga ngo giturire ngo gitungisha benshi, bari ngo gitungisha bake kikica benshi. Naramubajije ntibujya wowe urazi kubisigura bike? Ikibi cigiturire burya abantu ntaco bazi. Ko uvuze ngo gikiza bake kigatungisha benshi. Jera shaka kubwira nti iyo ni nzigo. Ufise ishari ko ntunze. No, igiturire nitubaze tukimenye icarico. Igiturire kirica ndababwire. Hariho ubwa mbere wewe uri umukozi wa leta. Abene gihugu bagwa bavyuka kugira bakore mu kigega haze y'amahera kugira uhembwe. Urahembwa, umwene gihugu yaza kugusaba ya service uhembegwa ugaca umubwira ngo mpemba kandi. Wumvise ko uhembwe kabiri. Double salaire. Ntumenje none. Kera ngo baduwaniye ngo bace bavuga bati jewe ntumpembe gusa bapfa kunjara nibera umuduwani nzihemba. Igiturire umva ubwa mbere utesheje na wa mwene gihugu gukora. Ufashe utuhera yarasanzwe yaraguhaye none ufashe n'utwo yarasigaranye uciye utumwaka. Ntuhejeje gutembagaza igihugu. Igihugu urahejeje kugitembagaza. Igiturire n'ubunebwe. Wewe wari wagiye ku kazi ugaca wiyankira ngo tutabonanye ngo tuyage. Sinkugirira.
jewe mu bintu narahiye nuko ikibazo cyawe ntagitureta uko ndinze kukubona muze mubaza ama service yose naciyemo jewe nta dossier nshobora kumarana imisi ibiri ntibikunda ko nta shaka mubaze nkiri muri etat major logistique jewe icantwenza rero wazibona umuntu aje ngo ndiko saba umubonano wamuha umubonano ngo hariho akadossier nari nazanye ahango narinze kugusigurira none wagiye muri secretariat usanga ntako ndakora ngacahamagara mu secretary dossier yiyindite ntiyakozwe bateko kubera iki uri uranduhisha ngo nguhe umubonano ndi muri ministère de l'intérieur ho vyama vyabaye bazi yuko kugira wa agréation